Muri ico gikorwa cyo kwimbura umurima w'umuceri umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yagize mu ntara ya Bubanza cari cyo umuceri uri mu murima w'umuryango wiwe wa hegitari indwi buri hegitari bakaba biteze ko bazoronka itoni indwi aha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari kumwe na bamwe mu bamufashije kwimbura uwo murima w'umuceri byagaragaye ko uwo mwimbo wagenze neza ku buryo bashobora kuronka umwimbo wo gufungura n'uwo gushora muri ya ntumbero yuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko ukaronka amafaranga nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi abivuga. Angeline Ndayishimiye aranga ico gikorwa ntiyatanzwe no kwerekana umutima w'urukundo mu kuramutsa abene gihugu baraho harimwo n'abana. Ikindi twamenyesha nuko uwo murima w'umuceri uri ku mutumba Gifugwe Komine Manda y'intara ya Bubanza uri ku mahegitari indwi itezwe ko umwimbu wose uzongana n'amatoni 50.